Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV n'imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, tubibutse ko nyine iyi mboneshakure yacu ibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Hari amakuru menshi twabateguriye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, niyo tugira ngo tubashikirize. Wifuza kuzajya uba mu ba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko akaryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tatangurire kuri no nkuru imaze iminsi ivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho atahantu yageze kubera akarenganyo kakozwe n'abayobozi bo mu ntara ya Kirundo barenganya umunyeshuri Christella Ndayishimiye. Urubanza rwa Christella Ndayishimiye wahoze ari umuyobozi w'ishuri yigako arapfunzwe. Wahoze ari umuyobozi wa ese Communale Mugendo muri komine Ntega intara ya Kirundo uburaruko bw'u Burundi apfungiwe mu gasho ka parike y'iyo ntara nyine. Oscar Nemeyimana yagirizwa kugomba gushurashuza ku ngufu umunyeshuri wiwe Christella Ndayishimiye. Oscar Nemeyimana kugeza ubu yari yinyegeje mu muryango wujejwe intwaro atavuzwe izina. Araheze iminsi hibazwa ahari Oscar Nemeyimana yahoze ari umuyobozi wa ese Communale Mugendo, mu gihe yari yarahagaritswe agapfungirwa mu gasho ka parike haraheze hafi indwi zitatu. Niko umwe mu bajejwe umutekano yamenyesheje akavuga ko nyine yari yaranyegejwe n'umutegetsi akomeye cane. Byababaje Perezida Evariste Ndayishimiye kubona umunyeshuri arega umuyobozi w'ishuri ko yashatse kumushurashuza, aho kugira ngo bapfunge washatse gushurashuza umunyeshuri ahubwo bagapfunga umwana bamwagirije icaha co kumena amabanga y'akazi. Ibyababaje abarundi batari bake ndetse n'umukuru w'igihugu, kuko ariwe watanze itegeko ry'uko yapfungurwa amaze kumenya akarenganyo yari ariko arakorerwa. We akanavuga ko abacamanza bamuciriye urubanza bakwiye guheba umwuga wo guca imanza bakajya gushaka ikindi kintu bakora, kuko nyine ngo ibyo ngibyo ntago ari ibyabo, kuko barakoze amabi akomeye cane muri urwo rubanza rwo kurenganya Christella Ndayishimiye. Umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo Jean Christophe Ndemeye niwe yoba yamukingiye ikibaba kandi yoba yaramufashije gutoroka ibohero. Niko umupolisi abibona, akabona nyine ko uwo nguwo ari wamufashije gutoroka ibohero, kuko nyine baramupfunze bukeye bwaho baramusohora. Ibyababaje abanyagihugu batari bake babona ko ibintu biriko birakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibara ku mutemere, kandi akaba ari ibintu biteye isoni cane. Ubw'amasoko yacu muri parike ya Kirundo, Oscar Nemeyimana yinjiye agasho ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Kamyonete y'igendereza mu ntara niyo yamuzanye gushika ku gasho. Ntibiramenyekana nimba yaracanywe mu gasho k'igendereza kubazwa. Dosiye ya Christella Ndayishimiye n'umuyobozi wiwe Oscar Nemeyimana ibonwa ugutandukanye, kandi yaragabuyemwo kabiri abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD abagumyabanga, kuko nyine bamwe bari ku ruhande rwa Christella Ndayishimiye abandi bakaba kuri uwo muyobozi w'ishuri Oscar Nemeyimana, aho babandanije gukorera amabi menshi uwo munyeshuri kandi arengana. Biboneka ko umuyobozi w'ishuri yashakaga kumushurashuza ariko bakamushakira iremetanya rikomeye cane, bavuga ko yibye ikibazo c'ishuri. Iseko ryacu mu mugambwe uri ku butegetsi mu Kirundo rivuga ko kuri iyo dosiye hari impande zibiri. Abo ku ruhande rw'umushingamateka Jean Baptiste Nzigamasabo harimwo umushikirizamanza wa Repubulika, umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo bagwanya umunyeshuri Christella Ndayishimiye, bakaba baranamukoreye amabi akomeye cane. Nayo abo ku ruhande rwa Colonel Anastase Manirambona bipfuza ihagarikwa n'ipfungwa ry'uwo yahora ari umuyobozi.
Iyo havuzwe uruhande rwa Colonel Anastase haba havuzwe uruhande rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko ubutungane butunganiriza uwo munyeshuri. Niko iryo soko risigura rikabona ko nta muntu wababajwe n'ibyabaye kuri Christella Ndayishimiye kurusha Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko yabonye ko ubutungane bwa mu gihugu cy'u Burundi buri kuberamwo amarorerwa akomeye cyane, aho bagiriza umunyeshuri ko yamenye amabanga y'akazi kandi ari umunyeshuri, we akanavuga ko abo ngabo bakoze ibyo ngibyo bagakwiye guhita baheba amabanga, amaze bakanapfungwa bagashaka ikindi kintu bakora, kuko kurenganura abanyagihugu ntiko babishoboye, ahubwo barabandanya kubarenganya bivanye n'igiturire baba bahawe n'abashaka kurenganya abandi. Christella Ndayishimiye ubu aridegembya, ariko amakuru ava mu muryango wiwe avuga ko n'ubu adatekanye kubera iyo dosiye ikomeye cyane ishobora no guhitana agatwe kiwe, kuko mu minsi yaheze umuyobozi w'ishuri Oscar Nemeyimana yamubwiraga ko azamugandagura byanze bikunze, kubera ko nyine yanze ko amushurashuza akajya no kumurega. Umuryango kandi usaba inshumbusho ku mwana wabo, kuko yamaze igihe kitari gito apfunzwe kandi akaba yaranabujijwe uburenganzira butandukanye, aho amanota yiwe yafutswe ndetse n'ibindi byinshi bamukoreye muri icyo gihe cyose yari ariko arahangana n'umuyobozi we w'ishuri Oscar Nemeyimana. Umunyeshuri akiri muto yaheruka gucirirwa igihano cyo gupfungwa umwaka yagirizwa kumena amabanga y'akazi, bikaba byakozwe mu gipfungu cyinshi cyane, biboneka ko nyine ari iremetanya bamukoreye kugira ngo bamupfunge babashe kunumya dosiye ijanye n'umuyobozi we w'ishuri Oscar Nemeyimana washatse kumushurashuza. Umushikiranganji w'ubutungane yarahagaritse abacamanza batatu bari bashashe muri urwo rubanza mu kiringo c'amezi abiri, ariko abanyagihugu ndetse n'abandi baharanira agateka muntu bakabona ko ibyo ngibyo bidahagije, ahubwo bari kubakura mu mabanga bakanabapfunga kuko barakoze amarorerwa menshi cyane, kandi si n'ubwa mbere bari babikoze. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yasabye ko batanga imihoho abita abacengero, kuko nyine yabonye ko bakoze amabi menshi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Tuvuye ngaho amakuru yacu tabandanirize mu gisagara ca Bujumbura. Ibiciro by'ibibanza byo mu masoko ya kijambere yubatswe na leta ntibigiye gukorwa kandi birimwo akarenganyo gakomeye cyane. Ibikorwa by'isekeza ryo gutera umukono ku masezerano mashasha y'ikigo Bari byarakozwe mu isoko ya Ruvumera muri zone Buyenzi hagati hashira uburengero bw'igisagara yo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abadandaza bafise ibibanza inyuma y'isoko bafise ubwoba ko batazoshobora kuriha ibihumbi 600 ku kwezi ategetswe n'abategetsi b'u Burundi. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura amenyesha ko bazotegerezwa kurondera ibindi bibanza kuri bo badandaza batazoba bashoboye kuriha amafaranga yategetswe. Ibikorwa byo gutera umukono ku masezerano yo gupanga ku badandariza mu bibanza byo mu masoko ya kijambere byatanguye kuri uyu wa gatatu. Aherekejwe n'umukuru w'ikigo Bare, umukuru w'igisagara ca Bujumbura yasiguye ko mu rugendo rwakozwe na Bare abakozi bayo basanze ibibanza hafi nka byose biriha ibihumbi 600 y'amarundi. Ubu kuri ayo masezerano atewe ko umukono twafashe ko abari muri ico kibanza twagendeye bariha amafaranga amwe, niko yamenyesheje, ariko abadandaza bamwe baridoga. Ku bwabo bizogorana kuronka ayo mafaranga kuko ari kure cyane yayo baronka ku kwezi. Aya masezerano mashasha azogorana kubahiriza. Twahora turiha ibihumbi 110 kuri buri mwaka. Murabona na mwebwe ko hariho ubudasa budasanzwe. Niko umwe mu badandaza yatomoye akavuga ko ari ibintu bibabaje cyane bariko barakorerwa. Ntawe uzoshobora kuriha aya mafaranga. Ntidusohora ibidandazwa byacu kuko ibiciro byaradugijwe cyane. Niko uwundi mudandaza yidoze. Ku ruhande rwiwe Jimmy Hatungimana yaremeye ko abadandaza bose batanganya uburyo. Tuzokwiga umwe turi kumwe na Bare kugira ngo turabe ingingo dufata. Mu gihe uri mu kibanza asanzwe atashobora kuriha, intwaro muri Mali zoca itunganya byihuta kugira ngo ironderere ikibanza gihuye n'ibyo akora ndetse n'ubushobozi afise.
Abo badandaza bakorera inyuma y'isoko ya Ruvumera babona ko harimwo akamwana wa mama kuko abakorera mu bibanza biri imbere mu isoko bazoriha ibihumbi 450. Ukurihirira mu kigo Obare bitangura n'impera za Mukakaro turimwo. Twishize mu maboko y'Imana. Ibibanza byinshi bizokugarwa kandi ntawuvuga ko ari amasezerano ahubwo ni amategeko y'igikenye. Ntitwagishijwe inama. Niko abadandaza benshi bo mu gisagara ca Bujumbura bidoga bakabona ko ibintu bariko barakorerwa ari ibintu biteye isoni cane kandi bakabona nyine ko batazabishobora kuko amafaranga bariko baca ntago bazigera bayabona kuko ibyo badandaza ni bike cane kandi ntibyashobora kwinjiza ayo mafaranga angana gutyo. Tuvuye ngaho kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanirize mu ntara ya Rumonge aho ibikorwa birahungabana kubera umuyagankuba uguma ucika cane. Haraheze iminsi igisagara ca Rumonge gifise umuyagankuba umeze nabi. Abanyagihugu bavuga ko ibintu byose bakoresha umuyagankuba bisa n'ibiba bihagaze ku murango. Amakuru dukura mu Rumonge avuga ko byoba ari ibyo guca amatara bikorwa n'ishirahamwe Regideso ritanga umuyagankuba n'amazi. Abafise yandikiro rusange aho banywera icayi, amahoteli, ubunywero, aho bafungurira n'aho banywera baridoga. Bavuga ko bakora bahomba kuva amatara atanguye gucika mu Rumonge. Tumara umunsi wose tudakoze. Abafise moteri z'amatara nabo nyine barabura igitoro cazo. Nabo nyine ntaco bariko barakora ni nka twebwe. Bivugwa n'umwe mu badandaza icayi n'amata aho ngaho nyine mu Rumonge, bavuga ko babayeho nabi cane kubera ibura ry'umuyagankuba. Abikorera utwabo n'abakozi ba leta baremeza ko bakozweko no kubura umuyagankuba. Hari urupapuro nari nkeneye none ndabuze aho ndarufotoza kubera ata muyagankuba. Niko byidogerwa n'umunyagihugu abona ko nyine leta yari ikwiriye gutorera inyishu ico kibazo kijanye n'ibura ry'umuyagankuba mu ntara ya Rumonge. Amakuru dukura muri Regideso Rumonge avuga ko iryo hungabana ry'umuyagankuba ritumwa n'uko bari mu bikorwa byo guhuza umuyagankuba wo ku rugomero rwa Ruzibazi. Ibikorwa bikaba byabaye nyine bihagazeho gatoya. Mugabo Regideso ntiravuga ingorane ifise ituma ico kibazo ciba. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge basaba Regideso gutorera umuti ico kibazo mu maguru masha kugira ngo ibikorwa bisubire kubandanya nk'uko byari bisanzwe kuko biriko biratera abanyagihugu igihombo gikomeye cane. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno mugoroba, bipfuza kuzajya baba mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushyizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.